bigaragara yuko mu gihugu cyacu bifatwa ukuri nkako iyo abatware bitiranije demokarasi no gutsinda amatora gusa naho yoba yibwe bituma igihugu gitwarwa nabi maze kikamamo uruhagarara rukomoka ku karenganyo ubugumbye agahodoro kudatwarira bose ingendo y'umwana n'ikinondo n'ibindi bisa n'ibyo. Ndabahaye mwiriwe mwese abanywanyi abakunzi inshuti bavandimwe mudukurikirana muherereye ijya nino mu makungu ya kure mudukurikira muherereye ku mugabane w'abanyamerika barejyane no ku mugabane w'abanyaburaya umugabane wa Aziya bari ngaho muri Qatar, Oman, Arabia Saudite, muri ngaha mu bihugu vyo ku mugabane wa Afurika muri Kenya, Uganda, Afrique du Sud, Mozambique, Malawi, Zambia, muri ngaha mu bihugu vy'ibibanye ubuseruko muri Tanzania, uburengero muri Kongo, uburaruko mu Rwanda, muri ngaha mu gihugu cacu Burundi, mu ntara ya Buhumuza, intara ya Butanyerera, intara ya Bujumbura, intara ya Gitega, muri mu ntara ya Burunga, mu bumanuko bw'igihugu cacu Burundi. Mwese aho mudukurikirana muherereye ndabahaye kaze. Wafyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa ugafyonda sabone, hama ugaca uja ngaha iburyo urafyonda no kwa kantu kameze nk'agakengeri. Amakuru ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Amakuru agezweko ariko aravugwa ngaha mu gihugu cacu Burundi, reka tuyatangurire muri igisata ca politike. Muhejeje kumwumviriza Agathon Rwasa ni umunyapolitike aserukira umugambwe CNL Nyankamugayo, igisata kitemewe n'amategeko, kitemewe n'ubutegetsi bwa Gitega. Agathon Rwasa nk'uko muhejeje kumwumviriza aravuga ko anebagura cane uburyo igihugu gitwawe. Ku munsi w'ejo kw'igenekerezo rya 11 Nyakanga umwaka w'ibihumbi 2025, Agathon Rwasa arahamagarira inyankamugayo za CNL zose ziyoboka Agathon Rwasa n'abandi babona ko badashigikiye uwagumutse agakorerwamwo n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD ariwe Nestor Girukishaka, kabo bose bumva boshigikira boba inyuma ya Agathon Rwasa, bumva bakunda umugambwe CNL Nyankamugayo, bakoreye kandi bakawuteza imbere, ko ku munsi w'ejo kw'igenekerezo nyine rya 11 Nyakanga nk'uko nayempejeje kubibabwira, bazozindukira muri parike kuja kuburana iparaseri yo mu Ngagara. Iyo paraseri inyagwa nabo bagumutse bayishirako kandi bayikoresha ibitarekuriwe n'amategeko. Ivyo umugambwe CNL Nyankamugayo wari wayiguriye sivyo baciye bayitunganiriza, biraboneka ko bayihaye umugambwe uri ku butegetsi ari wo CNDD-FDD. Iyo parisera rero iri mu matati ku munsi w'ejo bakazoja kuyiburana. Agathon Rwasa arabandanya gusaba kandi intererano kuri buri wese akunda umugambwe CNL. Arabasaba ati mugire akigoro, musengere imanza zibiri dufise muri kuno kwezi kwa Nyakanga. Tufisemwo urubanza rw'iparaseri yo mu Ngagara kw'igenekerezo ya 11 ku munsi w'ejo nyine. Musenge cane kuko ubutungane bwo ngaha mu gihugu c'u Burundi budakora neza, ahubwo bukoreshwa. Ntibazohave batentebukirwa ngo bakoreshwe n'impemu mbi batangaze ko CNL Nyankamugayo batsinzwe urwo rubanza, bazokorerwemwo na mpemu yera, bace batunganiriza CNL Nyankamugayo na Agathon Rwasa. Bakaba babona ko rero mu gihe ubutegetsi ubutungane igihugu gitwawe nabi ngo nta gisata na kimwe kizohava gikora neza. Biraboneka ko ibisata hafi ya byose biraremvye, biragwaye, bikeneye umuvuzi, bikeneye uwubitunganya, kandi benshi ngaha mu gihugu c'u Burundi babona ko atawundi ashobora kunagura no gutunganya igihugu c'u Burundi atari umutama Honorable Agathon Rwasa.
Rwasa muri kino gihe yarahejeje iminsi ari mu gacerere acecetse cyane anumye, ariko abamwegereye bagatangaza ko hari ibikorwa bikomeye cyane ariko aragira hoba ngaha mu gihugu c'u Burundi, mbere kandi no hanze y'igihugu c'u Burundi. Agathon Rwasa ngo arafise abaterankunga canke abazana imfashanyo mu mugambwe CNL inyankamugayo baba bari hanze, arizo mvo abandanya agenda agaruka aja hanze yitaba amanama akomeye, aja guhura n'abo bafise ico baterera ku mugambwe CNL inyankamugayo. Ngo nizo mvo rero biboneka ko Agathon Rwasa ari we akwiye gutwara uyu mugambwe CNL. Kuri igenekerezo rya 25 Nyakanga naho hazoba urundi rubanza rukomakomeye cane. Urubanza rwaciye rushigwa ico gihe kugira ngo aho bategekanyaga ko nyine amatora azoba yaraheze, kugira ngo bigize iyo Agathon Rwasa babashe gukumira Agathon Rwasa ntashobore kuronka akaryo ko yo kwitaba amatora, nyine akaryo ko kwitaba amatora yabaye ku wa 5 Ruheshi mu mwaka wa 2025. Agathon Rwasa yarakumiriwe aho yashoboye kuja hose kugira ngo arabe ko yotanga kandidatire hamwe n'abo bari bafatanije bamuri inyuma, bose barakumiriwe. Hoba aho yari yagerageje kwinjira mu runani Burundi bwa bose naho yarakumiriwe. Narya naho n'abagiye muri urwo runani Burundi bwa bose byaheze amajwi yabo yibwe yose, ntihagira niriboneka. Byarabonetse ko umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD wivye amatora, nk'uko mwavyumvirije Agathon Rwasa bivuga mu ntango z'aya makuru. Arabandanya yerekana ko amatora naho umuntu yoja ku butegetsi canke ku ntebe yivye amatora bidasigura ko ari we aba yatsinze amatora. Naho rero bafashe ubwo butegetsi bisigura ko CNL inyankamugayo ariyo yokabaye itwara igihugu muri kino gihe, kuko mu mwaka w'ibihumbi 2020 nibo bari batsinze amatora, ariko umugambwe CNDD-FDD urabandanya utegura ukungene bo kwiba ayo matora. Barariganya bavuga ko Agathon Rwasa atari we yatahukanye intsinzi muri ayo matora. Birasubira kandi ejo bundi muri uyu mwaka w'ibihumbi 2025 hari ku wa 5 Ruheshi amatora y'abashinga amateka, abajenama b'amakomine, abakenguza amateka n'abandi. Ayo matora nayo yaribwe. CNDD-FDD mu kuvyunyura ibara ku mutemeri baratangaza ko yagize ibice 99 n'ibice hafi nka yose 100%. Nibo batwaye igihugu, nibo batangaje ko batsindiye intebe hafi nka zose zo mu nama nshingamateka, intebe hafi nka zose zo mu nama nkenguzamateka, intebe hafi nka zose mu bakuru b'imitumba, mu bakuru b'amakaritiye n'aba chef de zone. Abo bose rero Agathon Rwasa akaba abona ko atawundi ashobora kunagura iki gihugu atari we, hamwe afatanije n'umugambwe CNL inyankamugayo. Narirya CNDD-FDD nyine babonye ko atakindi bashobora gukora atari ugusambura uyu mugambwe wa CNL wa Agathon Rwasa, bawucamo utugwi. Umugwi umwe urakurikira Nestor Girukishaka, ariko biboneka ko nawe yihenze. Ivyo yarondera, ivyo bamubeshe canke bamuhenze, atana kimwe azopfa ashitseko, kuko biraboneka ko bahinduye umuvuno ukungene bari bategekanije gutwara kino gihugu cacu c'u Burundi. Amakuru yacu rero tubandanya kugenda tuyatohoza buri mwanya ku mwanya, amakuru abagenda avugwa ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi, amakuru abagezweko.
kugira ngo amakuru yacu aza kugera ko, niba utari wafyonda subscribe canke follow, wafyondaho canke ugafyonda sabone canke suivre bivanye n'ururimi nyine ukoresha na YouTube ukoresha, hama ugaca uja ngaho iburyo urafyonda kwako kantu kameze nk'agakengeri, amakuru, ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose ku isi. Mwe mwahejeje gufyonda subscribe kandi tukaba tubakengurukira cane, muri abo kubahwa. Amakuru yacu nakagaruka, nagahwane, turabakunda cane, ndabikebanuye, naho ubutaha.